no munsi ugiye kwiga kugumuka kwiza. Si ibintu bizana n'ama emotion mukora aho ya urahitamo ko ngiye kugumuka. Ariyo situation urimo ukwiye kwibwira uti kuvura munsi. Sinemera ko bikomeza gutya. Kuko n'ama situation urimo Satani yagushizemo. Utagumutse uzobana nayo mwibanire. Sivyo uzoza mwijuru, uzoza no mwijuru ngabo wakubitite seriousement. Yesu Kristo umwango nakubwira yicaye iburyo bwa Data. Yesu Kristo yaranesheje Satani, yamwatse imfunguruzo z'urupfu na kuzimu. Yesu Kristo yanesheje ibyaha byose. Urashobora gumuka ukamara ukwezi 2 3 bikiri bya bindi mugabo gumuka. Ayayayaya uragumuka ugagara ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Tuje kugumuka kwiza. Bwana sifiwe. Twe tusangira ijambo ry'Imana ridasanzwe. Ubuti ridasanzwe ubwira mugenzi wawe uti ridasanzwe. Tuje mu ntambara. Haleluya. Pio Matayo 21:12 hanyuma na 13. Basome 12 yonyene. Matthieu 21 verset 12. Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana. Ahindira hanze abadandariza mu rusengero n'abaruguriramwo bose. Yesu misanzwe n'umugwaneza, sivyo? Vuga buke yitonze, ariko yagize gute? Murashobora gusohoka. Yavuze gute? Ishasa guhindira ngo bwiki sukura ngo murasohoka umufata ishati ga hanze unyene woninde ahindira hanze bagira gute? Badudandarizamo. Abakora dandaza mu rusengero nta nyene usanga ama stand kujya kwa foire atabahinda hanze. Hanyuma ahenura meza y'abavunja amahera n'intebe z'abariko. Abavunja rero bazanya ama stand yabo. Ushaka amahero, ushaka amadolari mwishengero, mu rusengero. Rusengero nuko ngira iki? Gusenga. Ariko barugize business. Yesu rero byaranse ko byihanganira arabahinda hanze. Hanyuma arababwira ati handitswe ngo ingoro yanje izokwitwa inzu yo gusengeramwo. Izokwitwa gute? Kweki Yesu yashavuye yarakaye kubera iki? Kubera iki? Heze umurongo washavyumva. Ariko mwebwe mwayihinduye nk'isenga y'abambuzi. Mwayihinduye iki? Ababuzi cyangwa abasuma cyangwa abadandaza cyangwa abagi, ariko mwishengero. Ishengero mbisanzwe niyo gusenga mu rusengero, ariko baje kwagira business. Yesu byaranse ko yihangana. Haleluya. Amen. Besha baravuga ngo yagize ikintu n'inguvu ngo nagashavu cyanditse muri Bibiliya. Agashavu keranda. Agashavu kairanda. Hari isantandukaniro hagati ishavu na revolte. Revolte ni gute mu Kirundi? Kugumuka. So revolte ni kugumuka, kwivumbura. Je ndi apio. Okay, kwivumbura no kugumuka nco kimwe, sivyo? Kugumuka no gushavura ni ndaze ko bitandukanye. Urashobora gushavura ikintu kibaye utashaka ko kiba, ugashavura. Ariko ntugumuke. Sivyo? Donc uri mu bintu udakunda, utemera navyo, harimo akarenganyo, ariko uri muri nta kundi bugire neza kubibamwo. Uwo muntu ari muri nta kundi arashavuye, ararakaye, ariko nta kintu kimagize nubwo ashavuye abana navyo. Hariho teme nshasha abarundi bazanye nkiri umwana nkiri mujore ntavyo nta byariho. Ibishasha bimaze nk'imyaka 10 ngira mu Burundi ngo kwiyakira. Sivyo? Abantu bakuze ngaha bari kwiyakira kera cyariho.
avuze gutya donc abivuze ujya rero n'ivyuso nta byari kwiyakira nuko wavyemeye ubane navyo. Amen. Ariko nubwo uyakira ugumushavuye kandi ikintu inkurikizo kwiyakira ni kwidodomba. Abantu bose biyakiriye bari dodomba bava ngo navyemeye nta kundi nta nongere gute usanga bafyiye umunwa amashinyo bimyoza bakabana navyo kubana navyo. Hari abantu bafashe n'ingwara bakayita ngo twigire gute twibanire. Hari abantu bose twibanire ngaha no musi urazisinga ngaha yumvire ingwara ngo twibanire ingwara twibanire gushika ryari gushika izongeture. Ariko hariho itandukaniro kugumuka no gushavura. Naye nagerageje kuraba mu Kirundi mu dictionnaire la colère na la révolte. La colère ni émotion intense. Urashavuye urababaye kenshi haba une réaction intérieure bipfirindani vyose. Uwabarindani niho hava kwidodomba kuvuga amajambo mabi gufyura umunwa kudeprima kenshi baradeprima kubera ishavu. Hakaba ari gihe haboneka comportement extérieur tari nziza tari justifié niyo kwidodomba sivyo. Ariko vuga utariko révolte iratandukanye marishimwe. Révolte ni réaction consciente volontaire si bintu biza na émotion ngo kwera oya urahitamwo ko ngiye kugumuka no musugiye kwiga kugumuka kwitsa. Titre y'inyigisho kugumuka la révolte positive. Acha kutwigisha kugumuka yo amukozi Imana yavangiwe ndabeke tugiye kugumuka ku barongozi b'igihugu. Ijambo ry'Imana bagati mwemere uburongozi mubahe abarongora sivyo abategetsi mububahe kuko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko abandi bategetsi tukiye kugumukana. Yesu ni yashavuye gusa yagize révolte. Yarabitaye hanze amameza yose yatukibita hanze amadolari yose hanze soka kuko yashavura gusa kumbura n'abandi bari bashavuye babibonye barashavura ataco bakoze. Ariko Yesu yarashavuye aravuga ati bikwiye guhagarara nibandanya gutya ase birarangiye. Hariho situation urimo ukwiye kwibwira uti kuvura muzi sinemera ko bikomeza gutya kuko n'ama situation urimo satani yagushitsemo utagumutse uzobana nayo mwibanire sivyo uzoja mwijuru uzoja no mwijuru mugabo wakubititse sérieusement. Nabereka abategetsi les autorités tugiye kugwanya nabo nabahe muri abanyefeso 6:12 Ephesiens 6:12. Kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso. Abo tugwana sabantu bafadika. Nimba uri muri injustice ku kazi hehe umwasi wawe sujya mu boss wawe sujya mu chef wawe nubwo kurenganya hari undi mwasi atari inyama n'amaraso. Amen. Rero genda ugumukane nuri yataboneka. Je kugwigisha kugumuka kubansi bataboneka batarabi inyama n'amaraso. Abantu bashaka kugumuka ni bande baratinya kutuyo. Haleluya. Komeza bariko tugumukana tugwanya abantu ariko tunigana n'abakuru les dominations n'abafise ububasha les autorités n'abaganza les princes de ce monde de ténèbres n'impwemu mbi z'ahantu ho mwijuru les esprits méchants dans les lieux célestes. Si je crois qu'il y a les esprits gentils, je crois qu'il y a les esprits méchants. Imwemu imyuka mibi y'ahantu hehe dans les lieux célestes. Amen. Abo rero nuko yagumukana ariko mbere yagumuka ubanza iryo shavu kitwakoze agashavu keranda agashavu keranda la colère si icyaha Kurishavura kurakara si icyaha ubwira mugenzi wawe si icyaha. Abanyefeso 4:26 Amen. Nimwashavura nimwa
rakara nimucumure. Nimukora icyaha, mwabyumvise? Nimwagira kolera, nimwashavura, nimucumure. Kandi baganura ngo ishavu cyangwa kurakara nibigume muri wewe umunsi wose gushika izuba nijyarenga ugishavuye utegerezwa gukora icyaha. Amen. Aha Yesu yabahinda hanze, aha yabasohoye bose, arabakankamira. Yarashavuye cyangwa yarashavuye? Yarashavuye. Yesu yarashavuye, turemeranye? Umurongo muri mu Baheburayo 4:15 havuga ngo yagerageje muri byose ariko nta cyaha. Yesu nta cyaha yakoze. Amen. Nta cyaha yakoze ariko yarashavuye. Haleluya. Umurongo muandike Abanyefeso 4:26. Efesiens 4:26. Amen. Haleluya. Lero tugumukana nde umuntu yaje kuganza ubuzima bwawe uri umwana w'Imana. Hageze ahantu tubifata ko ari normale aho abana b'Imana bakabohwa nk'abapagani. Sivyo? Bakabohwa n'imigozi ya karande yo kubasekuru barakiriye Yesu Kristo mwana mukiza. Ninaze ko bibaho ivyo. Namusaraba navuga ngo narakijijwe sishora ntibigikora. Nivyo ntibikora kweki ukweza kubikata kubica wewe. Utabihagaritse ndakubwije ukuri bizoza kuri wewe kuko n'umuvumo ukwiye guhagarara. Nje gutuma Yesu bamwe ku musaraba. Imana ishimwe. Haleluya. Sinumva abantu bashaka kugumuka muri mwebwe. Haleluya. Natwa 10 gusa twogumuka, 10 gusa. Hamwe 10 ngatwo gumuka. Ubwami bwa Satani burahinda gashitsi. Buracugumira iyo umwana umwe gusa. Umuntu umwe akijijwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe, arasenga wenyene moko. Arasenga imvura ihagarara. Arasenga umwe gusa. Arasubira arasenga. Haleluya. Imvura iragwa. Eliya. Yakobo avuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe mu buryo bw'inyama n'amaraso. Amen. Turabyumvirana? Ariko ngera kubwira yuko wewe na cewe twakijijwe twizera Yesu Kristo turaruta Eliya. Kwenge turuta Eliya. Kwe Eliya abo twari muri Kristo ya mbere nabwiye yuko igihe Eliya na Mose baboneka imbere ya Yesu bariko baraganira, Petero yavuze ngo babagirire amahema 3. Amen. Angana kuyaje kuri nivo imwe ariko ijyo mu ijuru yavuga ati ntushobora kunganisha abo 3. Hari umwe baruta ari we Yesu Kristo, ari hejuru ya bose, umwana w'Imana nzima yanesheje urupfu. Hanyuma byabaye nikirere icyabaye Yesu Kristo umwanya ko nakubwira yicaye iburyo bwa Data. Yesu Kristo yaranesheje Satani, yamwatse imfunguruzo z'urupfu na kuzimu. Yesu Kristo yanesheje ibyaha byose. Rero iyo kurasenga mu izina rya Yesu, muri Yohana 14 Yesu avuga ngo icyo muzosaba Data cyose mu izina ryanje ninde azobikora? Si Data azobikora. Wasabye Data mu izina rya Yesu, jewe Yeshua nzobikora. Rero iyo kurasenga mu izina rya Yesu, umuherezi mukuru niwe intervena, si wewe intervena. Cyo tunagerageza kubumvisha yuko turi muri position nziza gusumba Eliya. Haleluya. Turi position nziza gusumba Eliya. Kuko igihe Eliya yasenga Yesu yebwapfe ngo agire gute wazuke. Hari ubushobozi Satani yaragifise mu gihe cya Eliya. Hari imfunguruzo atari bwakwe kijya gihe muri Samueli warashaka abapfumu barashaka guhamagara umuntu yapfuye akaza akavuga. Nijyo sivyo? Mwasomye ko Samueli bamuhamagaye araza
Bibiri iremeza ko ari Samuel yari yapfuye araza akavuga ngo mundondera kwiki neka nigumire hariya. Eske no munsi ni Satani yohamagara umuntu yapfuye. Umukozi w'Imana yapfuye hari umupfumu yo muhamagara no munsi. Kubera adashobora kumamagara kubera imfunguruzo z'urupfu na kuzimu zaratswe nta bushobozi agifise. Kogeza kubumvisha abo turi uno munsi muri Yesu Kristo. Nubwo muri orgueil spirituel, amen. Nubwo muri orgueil spirituel bango tungana na Yesu, gusigana gusenga mu izina rya Yesu, ngumbonye abonye Imana, ivyo ni binyoma bayita orgueil spirituel. Kugira Yesu akore bikana kumanuka munsi. Ngo soumettez-vous sous la puissante main. Muja munsi y'ikiganza. Nimba ushaka kubona ubushobozi buzima bwawe jya munsi. Vuga uti munsi. Iyo uvuze ngo murangana nturi munsi wabaye Lucifer. Lucifer yashaka gusuma Imana. Lucifer yashaka kungana n'Imana. Rero uvuze ngo jewe ngo ndi Kristo, ngo jewe ngana n'Imana n'ubwibone. Ariko nimba ushaka ko iyi Kristo agaragara uvuge nka Paulo, sije nkibaho ni Kristo abaho. Iyo tuyupfuye Kristo akabaho niwe agaragara. Haleluya. Rero umwansi wacu wa mbere n'umubiri, ariko umwansi agaragara atari mu mubiri ni Satani. Satani rafise mission zingahe? Zitatu. Katuzirabe Pio. Yohana 10:10. Igisuma ntikizanwa n'ikindi. Aha, tugatumenya ikintu kizana. Igisuma avuga ngaha ninde? Nivuga avuga Satani. Igisuma kizana ibintu bitatu. Aha. Atari ukwiba, ukwica, n'ugutikiza. Keza ngaho, subiramwo. Ukwiba, ukwica, aha, n'ugutikiza. Mission za Satani zingahe? Kwiba, kwica, gutikiza. Ari umuntu ashobora kuvuga ngo jene ko ataranyica. Hari ibintu yishe mu buzima bwawe, ubona ugenda mugabo byarapfuye kandi abandanya ahonda. Afisi inyundo, sije ko biramutinya Satani. Kuko ngarukiye ngaho cyumutinya, ariko heze umurongo gira ntibatinye Pio. Heze umurongo sino bacha basohoka. Ariko jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo. Hanyuma bandanya kandi ngo ziburonke busagutse. Yaje kubuza Satani ibintu bingahe? Bingahe? Yaje kumubuza kugira gute? Kwiba, kwica, gutikiza. Ushaka kweza ngo aza kwiba amafaranga gusa. Ashaka kwera kwivye umunezero. Ashaka kwera kwivye amahoro. Ashaka kwera kwivye mariage. Urubatse mbwa nta munezero wo kubaka ufise. Mu rugo rwawe wubatse kandi mukijijwe muri mu muriro. Ubwo yuko hari ikintu Satani yabivye. Tugiye kurekupera. Haleluya. Tugiye kurekupera. Ariyo ngira nurekupera mwavunja yimwe. Ndabinginze musohoke. Sohoka. Imeza utiterure. Renverse. Yajari amavubi basha. Tujye kugumuka kwiza. Ndabwiye yuko ndabereka yuko ugumutse nisuda ngo ejo izoshabihava. Urashobora gumuka ukamara ukwezi 2 3 biri bya bindi mugabo gumuka. Uragumuka ugagara ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Ngandabereke ngene amarira yonyene adakwiye. Amen. Kuvayo 2:23 kushaka 25. Hashize igihe kirekire umwami wa Egiputa aratanga. Abisirayeli banihishwa. Gutanga nuko arapfa. Turavuga cyo abanyamuji bumve neza kuravuga. Komeza. Abisirayeli banihishwa no kuba mu buja. Barataka. Abayisirayeli bari mu bihe byiza gihe cya Yosefu, ariko hagera igihe rero birahinduka bacha barataka. Barataka, ugutaka batakishwa nubwo buja kuraduga gushika ku Mana. Nigiki cyaduze gutaka jemisma n'amarira amaborogo yaraduze.
Imana yifashe gute? Komeza. Imana yumva amaborogo yabo. Aha, mumviriza, yarumvise amaborogo yabo, hanyuma igira gute? Yumva amaborogo yabo, yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu, Isaka na Yakobo. Keza nga Imana yumvise amarira yabo. Haleluya. Hanyuma igituma Imana yagize ikikora ni kubera iki? Si kubera bo. Ikintu cywa alliance turacumva. Imana niyentervenye après myaka 130 niyamaze niyentervenye kubera amarira yabo. Bararize aho twaraganiye na nyigisho twayize nga sivyo ngene urira. Amen. Ismael mama wiwe yarasenga akanira Imana, Imana ikumva nde? Ikumva Ismael. Warize ni mama wiwe, Imana yumvise nde? Kubera yumvise Ismael kubera iki? Hari isezerano ya circoncision, gukebwa, kuko igihe Abraham yagira circoncision canke gukebwa canke gusiramura, bari kumwe n'umuhungu wiwe yitwa Ismael. Isaac ni bwavuke. Rero hari isezerano hagati y'Imana na Ismael. Igihe mama wiwe yarira akaboroga, Imana ntiyumva we. Yumva nde? Umwana muto utakora senga, hanyuma Imana ngo kiraza gutabara umwana atanasenze. Imana ishimwe. Nimutabara bakunda batwara ngaha. Amen. Abanyisraeli bari kubarira kubera injustice, akarenganyo ka Farao. Farao ni shusho yande ya Satani. Amen. Satani kujya abosha abana b'Imana, niko Farao yarabosha abana b'Imana. Bararira, amarira yabo araduga. Imana niyumva amarira yabo. Yumva ibuka isezerano. Vuga isezerano. Isezerano rya Abraham, Isaka na Yakobo. Imana agiye kwentevena kwera Abraham, Isaka na Yakobo. Haleluya. Muri Galatia bavuga ko natwe turaba héritier, turabaragwa ba Abraham biciye muri Yesu Kristo. Era dusenze mu izina rya Yesu. Umusaraba uradukonekta n'isezerano rya Abraham, Isaka na Yakobo. Niwasenga niwasenga mu izina rya Yesu, amaraso ya Yesu, niko mubyumva, amaraso ya Yesu niyo azotuma Imana yo mwijuru ikumva. Imana izo kwishura kwera ari wewe, izo kwishura kwera Yesu ari muri wewe. Iteka uzoronka cyose nikora Yesu, icyubahiro uzoronka cyose nikora Yesu, abantu bose bazokubaha nikora Yesu. Nikora Imana yakoze muri wowe. Icyo gituma urasenga wibuka Yesu mu izina rya Yesu. Ntacyo shoboye Mana, kano gasuzuguro ka Satani gahagarare mu izina rya Yesu. Wapfuye kugira ndonke gukira, wapfuye kugira ndonke kubohoka. Waramwatse imfunguruzo, wamwatse imigozi yose, warayicagaguye. Sinzi ko mubyumva. Murongo ndagira bereke verset 25, soma 55, verset 25. Aho nyene Imana yitegereza Abisirayeli ibona uko bameze. Aha. 25 wagize. Ici. Ibona uko bameze. Ifaransa nabwo bavuga Louis Segonga. Louis Segon. Hai kintu basinze abarundi mu traduction. Rose Louis Segon. Dusomere verset 25. Exode 2 verset 25. Amoko ari biya yanje nona birose nabikuye he. Alléluia. Gasubiremo. Dieu regarda les enfants d'Israël et il a eu compassion. Pio gasubiremo kintu twumve ko ntavyumvira. 25. Imana yitegereza Abisirayeli ibona uko bameze gusa. Kongeremo basha. Mu Cyongereza karimo, mu Kiswahili karimo, abarundi nta compassion none bashaka.
aha ini shashi yo version shashi mana muhezagira haleluya asiza kera kongere ko bimutera kuko hakeneye akagongwe d'abord kugira dutabare kugira dutabare hakenewe naimba bayivire makagongwe karakenewe cyane abantu nta mitima bagifise bashaka tiktak kumego n'ibirobo imana yazogira akagongwe hamiga kigutabara sivyo arema nagize akagongwe yagize akagongwe ikigongwe compassion yagize impuhwe imbabazi ariko aha vyabaye aha kugira Mose agende murongo kurikira Exode 5:1 igice cya 5 umurongo w'umurongo wa mbere kuva 5 umurongo wa mbere hanyuma y'ivyo Mose na Aroni baragenda babarira Farao batuhoraho Imana y'Abisirayeli igize ngo rekura abantu bayo. Ni nk'umuntu yogenda kubwira president w'igihugu cya mbere gikomeye Etats-Unis rero bwiza rero umuntu ase l'homme le plus puissant Farao est l'homme le plus puissant ngo uhoraho avuze hakeneye kuhaguruka nawe upimba kavuga ati ivyo watwaye waratwaye abapfuye ntazozuka ariko ibivapfuye atari abantu bitegerezwa kugira gute kuzuka harabo yivye abana batapfuye mbwa bagiye mu rumogi batapfuye bagiye mu busambanyi batapfuye bari mu kaburegwe abo rero bakegwera gute kandi bazokwizana niwe utuza guhaguruka ukagumuka mu izina rya Yesu ugahagara imbere ya Farao muganda ukomeye amajambo mubwira Farao ndakwinginze kiri kigongwe aba bodyguards bagufata ukiri hejuru ugenda urereta gutya n'ishati bagize gutya uraza mu izina yaje mu izina ry'Uhoraho maze tugenda mu izina ryande cya Yesu haleluya rero ahanye yagiye haci imyaka dusubira inyuma hahandi Exode 2:25 hajya kakagongwe yarakagize ubananje soma niho rero Mose yacatoroka akava muri pale akagenda kuba umwungere wa sebukwe siko yamaze imyaka ngahe yumvire Imana yagize akagongwe barakubitika indi myaka ingahe rero akagongwe niga gutabara ubwo nyene akagongwe karahari mugani gatabara ari gitabara hakeneye umuntu ahaguruka tujagiye washa nakagongwe mungirira akari umuntu ahaguruka akagenda akawufronta uwufashe amasezerano yawe Imana yari yasezeranye imyaka bazomara muri Egiputa iravuga yuko bazomara imyaka 400 ariko imyaka 400 irarenga muravyumviye ndavuga avuga ngo Imana niyivuguruza yavuze yavuze mbwa akeneye umuntu ahaguruka kugira icyo yavuze bishika yavuze imyaka 400 irahera harabura umuntu ahaguruka imyaka 10 irarengako harabura umuntu ahaguruka imyaka 220 ni kuvuga Imana yabeshe muri plan parfait y'Imana yaramenye 20 ans irahera harabura umuntu numwe yubahuka l'homme le plus puissant imyaka 40 amajana 30 igeze haraboneka umuntu umwe haleluya byakabaye kera harakeneye kuhaguruka guti rero ivyononekaye vyarononekaye ariko ubu rero vuga uti kuvu ndahagurutse bisigura ko ushobora imyaka 40 urindiriye sivyo mvuze bisigura yuko acatanga kuba activation ari igikorwa gisha gitangura mu isi y'imwemu kuva ico gihe hari kinja cyateguwe ariko Mose ahagurutse akagenda harageze ko ubwoko bw'Imana bubohoka haleluya satani kinakoresha cyane ni ignorance kutamenya
ubwoba hari ibintu birakoresha. Hari kubesha hoho. Kubesha ni sekuru, ni se w'ikinyoma. Abantu babesha ngaha muzosanga abana ba se wanyu. Sinabatutse. Yesu nawe yivuze ngo mubesha nkande. Njye nabivuze none. Uzomvugira. Mwantera mawikoro. Rumba kubesha hari abantu babesha nawe bidakenewe. Hari umuntu abesha ko yabesha uri kiza gatwe kiwe. Ariko hano babesha kubyoherwa no kubesha gusa. Kuya yihagarara ariko niwe mucishe mu ijisho akabesha. Kubesha uri kurabesha uri kuri identify na se w'ibinyoma ari wende Satani. Yari ibintu akoresha cyane bindi ubwoba no kutamenya. Ubwoba nico kintu ca mbere abantu bavuga ngo abateroriste. Kuko jambo ryavuye teroriste ryavuye abanyamerika no barizanye. Ba créer la terreur. Donc umuteroriste ashaka ugira ubwoba umutinye. Umaze kumutinya aragufata agutoza intoke. Shaka ufise igifuwa ufise ibimistre ufise ubwoba wamaze kumutinya. Araza agutora neza kubera ubwoba. Ubwoba buzana faiblesse gucinika intege. Kutagira ubwoba nico Satani acyambera akoresha. Haleluya. Ugira uneshe ubwoba ukeneye kumenya amasezerano ufise. Icyo mumenya nuko Satani arabatinya gusa umukoma mu mutinya. Ariko arabakanga kugira ngo mutinye. Komaze kumutinya ntiyashobora kubadomina. Cyo cyambere cya kabiri nukutamenya. Kandi tuvuge zo kwiyakira. Hari kwiyakira ukemera uko kuja mu bucakara bwa Satani. Umaze kuvyemera uzobana navyo. Amen. Gushika utahure Yohana 8:33 na kangahe? Na kabiri avuga gute? Muzomenya ukuri. Mushaka kwidegembya. Ukuntu mwishura mushaka kwidegembya. Munashaka kwidegembya mwumva. Niba ndashaka kwidegembya. Kwidegembya ntisigura kuja gukora ibyo ushatse. Kwidegembya bivuga ati ni libre ndashaka gufata kamwe ndashaka gucishamo suko kwidegembya. Kwidegembya ni par rapport ya unafisi ibintu bitatu. Kwiba, kwica, gutikiza. Amen. Kandi ngo isi yose sijabivuze n'ijambo ry'Imana ngo isi yose iri munsi y'ububasha bwande bwa Satani. Ariko umwana w'umuntu ari we Yesu yajogira iki? Gusambura, konona, gusambura ibikorwa vya Satani. Manishimwe. Rero navuze ibintu byinshi ariko igikenewe ni iki? Hakenewe kumenya ni gute uhangana nawe. Amen. Uhangana nawe gute? Navuze yuko gusenga ari byiza, kwisozesha ni byiza, ariko no kumenya ingene usenga. Ndakora vuga yuko amasengesho maremare ntakanga Satani, ikimukanga ni karite yayo masengesho. Amen. Mwabyo ndasubiremo. Satani atinya ngo asenza amasaha 5, atinya karite ni iki? Agaciro kayo masengesho. Nimba wasenza amasaha 5 wubakiye ku ijambo ry'Imana, wibakiye ku masezerano y'Imana, aho umena umutwe. Ariko nimba wasenza amasaha 5 uri muri combat spirituel katika jina la Yesu gusa nukumenya ibyo uvuga mbega uvuga ibiki. Amen. Nimba wasenza amasaha 5 ukurarira gusa uririra Imana gusa kurira sidaze ko ari bibi kurira sibi kurira, ariko nukurira umenya ibyo uvuga, nukurira umenya amasezerano. Ebabwire hari ibintu byinshi tuko turasaba Imana yamaze kuduha. Mwavyumvika navuga yamaze kubiduha tuza kubibona. Amen. Hari akarero ko ingwara gukira ingwara baramaze kubironka. Rero ujya mu gusenga Pawulo avuga ngo nimwasenga musenge kandi mugire gute? Mwinginge. Amen. Kweka tandukanya ibyo bintu bibiri, gusenga no kwinginga. Hari gusenga hakano kwinginga. Amen. Kwinginga bisigura iki? Suko ngo no Mana nto ya kiri kigongwe Mana kiri kigongo suko kwinginga. Laba ko boncishiza mu suko kwinginga. Hari kwinginga, hari abantu binginga bagashaka Imana kiri kigongo akagongo, twe kakagongo.
akagongo ni gatabara twabibonye bamaze imyaka 40 hari akagongo ariko byasabye ko agira umuntu ahaguruka kandi Mose ntiyagumutse wagende gusa ninde yamutumye Imana ati genda uvuge none mvuga gute genda uvuge arambaza Imana ni yahe genda uvuge ati ndio ya Exode 3:14-15 siko kuva 3:14-15 genda uvuge ati ndiho nwandungitse ngo Imana ya Abrahamu yaragashizeko ya Isaka ya Yakobo amen rero Mose yagiye afise ukwizera afise gushira amanga kutagaze kugifua ciwe n'amaboko yiwe kuhagaze kuki kwijambo ryavuye he mu kanwa kande mbega Imana ivuga iki kuzo bwawe ronde Imana ivuga nuwamara kukimenya ucuhagarara kuco nyene yavuze ngenda bereke ngene Satani azi ivyanditswe ngenda abwira ikintu kimwe uko turi ngaha twese n'abari kuri YouTube Satani abarusha kumenya ijambo ry'Imana kwera arimenye utaravuka wowe akuta imyaka myinshi ninararibonye Bibiliya yawe ayizi ku mutwe amaverse yose arayazi verse uzomuha ngo ukura mugwanya nawe nyene se verse yo kugwanya agashaka kwereka yuko ucanganikigwe uburi byo ari byo nimba atatinye Yesu nawe ntazo gutinya katurengane yagize Yesu turi muri Matayo 4:4 kwanza aramwishura ati amwishuye tware kumwishura kwera umwanya Yesu aravuye ku musozi Satani amubwira ngo nimba uri umwana w'Imana fata iryo buye ugire gute ugire gute urihindure umukate cyangwa umutsima mane majambo erekana ubushobozi bwawe ndazi bamwe muri twebwe bacavuga ati ndamwerekere rero ko ndi umwana w'Imana wabuye we mwizina rya Yesu hinduka umutsima Yesu yego ushobora guhindura ibuye niyo gushobora guhindura kweka atahinduye turagituma atahinduye murongo wa 4 kweka atahinduye aramwishura ati vyanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Okay, ahanye wishuye ikibazo ciwe kubera ko yishuye gutyo Yesu aha ndashaka ne bukebuke kweke Yesu yishuye gutyo umutsima no kurya sijyo gufungura kweke mugerageje n'umutsima yaramaze iminsi nangahe n'amajoro nangahe ashonje Satani azogerageza aho uri faible aha arazi intege zawe agupime ngaho Yesu mwishuye ngo nubwo nshonje ntabwo navyumva goro ntabwo navyumva nubwo nshonje nubwo jewe Yesu nshonje kandi nkeneye umutsima sishobora kumvira itegeko ryawe sishobora kumvira amategeko yawe ahubwo ikizonunga sivyo uvuga ikizonunga ni jambo ryose rivuye mu kanwa kwaho icazovuga nico kizonunga wewe Satani siyo umbwira ivyo nkora amatwi yanje nari connecte kuri wewe amatwi yanje amatwi yanje ari connecte nijuru Abakolosayi 3 ngo mushire amaso sur les choses célestes vyo mwijuru mukura amaso kuvyo kwisi mushire amaso kuvyo mwijuru abantu bakora ivyo Satani ababwiye muri connecte kuri Satani ababeshi bari he mani shimwe Yesu arabwira ati rero kandi mwonga kandi avuga ngo il est écrit handitswe ngo mbega urazi ngene handitswe wowe chaque situation urimo hari icyanditswe nicyo gituma ukwiye kuzurasomera mu gihe Imana murongo wa 5
buno umugwanizi amujana mu gisagara cera, amuhagarika ku gatwe k'urusengero, aramubwira ati niwaba uri umwana w'Imana ikororere hasi kuko vyanditswe. Umviriza, Satani hari igihe bavuga ngo arazi ubwenge, mugabo uzi ubwenge yakubwiye ko atumvira wewe, ubu twaye ngo simba kandi usiye kuba amategeko. Niba ari umuntu wambere persevera, nta numwe persevera gusumba Satani ngaho. Wowe yakubwiye ko atakumvira, yamubwiye ngo nzovuga ivuye mu kanwa k'Uhoraho, mugabo siniko na strategy ya Satani ngaho ngo gatanu, ariko namwereka ati niwasimba si jewe Satani ndabivuze, biri muri Zaburi. Si jewe ndabivuze, ni Imana yavuze ngo niwasimba abamarayika baca n'isezerano. Yesu si jewe nyibagira jewe Satani n'isezerano kuva mayeri yiwe, cyo tuma bamwita ngo le malin. Haleluya. Yakoresheje ijambo Yesu nyamukubise kofi. Amen. Umva yambwiye ngo je twamba ka il est écrit. Nindavuze gutyo Satani arazi Bibiliya kugusumba. Handitse ngo ngazotanga amategeko, azokuragiza abamarayika biwe, nabo bazokuramira mu maboko yabo, ngo kumbure ntutsitare mwibuye. Birekana abakristo no munsi barago mu mitego ya Satani, ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo, ijambo ry'Imana rivuze, wavuye muri context y'ijambo. Wabyumvise? Wavuye muri context y'ijambo. Aho nzohonyora hose, aho nzokandagira hose, ndaha chakiye. Wavuye muri context. Yosuwa Imana yambwiye ati aha, iramubwira na burimbi, iramuhaye Jean, ataho rero muri iyo Jean, muri iyo ako karimbi, aho uzohonyora hose. Rero no munsi ndashaka kumera lift, yinje muduga mutima, ndayihonyoye ngo ndayicakiye. Hari bashaka kuza kuramutsa ko yakunze inzu yawe, ashaka kuyihonyoramo gusa bayicakire. Ibisuma spirituel, les chakireurs ni mu ntera mabuye. Imana ishimwe. Rero Yesu, aya majambo yose Satani avuze ari muri Bibiliya. Amen. Yesu mwishuye gute? Yesu aramubwira ati vyongeye handitswe. Stop. Kasubiramo kunyene. Yesu aramubwira ati vyongeye handitswe. Majumbise, il est aussi. Alléluia. Handitswe ngo afite ni wahejeje icyumviro cyari nyuma yavyo. Nubwo handitse gutyo vyongeye, kandi handitse ngo komeza rero, ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. gutugerageze Uhoraho Imana yawe. Okay, kasimbe dawe ko bikora. Reka nsimbe, nimba uri muri danger, abamarayika bashobora gutabara, ariko uje kuvuga ngo ndabe ko bya bintu ari ivyo, uko uragerageza Uhoraho. Aho rero inyambi ibiri iko yatera. Satani ateye missile, Yesu ateye ni missile anti-missile. Nayikurikira nyigisha amisile anti-missile. Haji ni missile isamburiye hehe? Kirere. Verset 6 wahejeje 7. Gira witi nayo. Umugwanizi yongera kumujana ku musozi uhagaze cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabo. Ntarambigwa vyo. Komeza. Ati vyo vyose ndabiguha niwampfukamira ukansenga. Ariko bwira nde? Abwira Yesu ngo negira gute? Yesu umwana w'Imana nzima ataca yakoze, yakuremye wewe. Amen, amen. Satani amubwiye ngo gira gute? None wewe yo gutinya nkande? Wewe yo gutinya nkande? Icyo atinya ni kiri muri wewe gusa. Wewe n'umutera ubwoba. Ndakwereka, umwereka. Nimba yubahuka Yesu, wewe yo gutinya gute? Amen. Donc amubwiye gute rero? Ngo niwagira gute? Niwampfukamira ukansenga. Ndaguhiki ubwami, abandi ubwami gusa, abandi ubushobozi gusa, n'ubwiza bwabo, sivyo?
La gloire. Soma twumve. umugwanizi yongera kumujana ku musozi uhagaze cyane amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Wumvise la gloire du monde. Ibi byose twavia kuri nosi Yesu yamwise ngo umwami. Ninde yifuza ko ari umwami w'isi? Yesu. Paulo yandika mu Bakorino ngo Imana y'iki gihe, le Dieu des minuscules de ce siècle. Ninde? Ko kandi ububasha bwose isi yose iri munsi y'ububasha bwande. Igihe yavuga ngo ndashobora guha ubutunzi, ndashobora guha amazu, ndashobora guha kuganza. Yesu ntiyavuze ngo urabesha. Aha niye ko arabesha, yazi ko ubwo bushoboza bufise. Amen. Ariko yarageze ahantu rero Yesu yambwira ahantu. Haleluya. Avuze byamugeze ahantu. 11 shavuga gute rero? Oh, 10 plutôt, sorry. Buno Yesu aramubwira ati mvako Satani. Gasubiremo ako ka. Buno Yesu aramubwira ati mvako Satani. Kandi buno Yesu aramubwira ati mvako Satani. Harimo kugumuka cyane n'urufasoni. Ndakwisavye. Nyuma yanje bako. Kweke byo mu bako. Kubera iki yaguba mukurikira amwiboherako. Bako. Mubwira bako. Achabwira ngo ahanye Pierre yavuze nk'umupastori. Ariko Yesu Kristo ko yavuze ngo bako Satani soko yavuze. Bako. Amen. Hallelujah. Haleluya. Bandanye. Achabwira gute? Kuko byanditswe ngo mvako nikanga Satani atajambo liherekeje mvako. Haleluya. Shobora kuvuze mvako gusa, mvako. Wenda kuva ko nkanda, ndakumako. Banzuro n'ijambo liherekeza mvako. Subiramo nawe hera kuri mvako, pio. Ngo kankame kame. Buno Yesu aramubwira ati bako Satani. Kuko byanditswe nguhoraho Imana yawe aba ari usenga yonyene ngaba ari usaba yonyene gusa. Haleluya. Wowe ushakumbira Yesu gambere arishura mugabo ndagufu jewe. Shobora twese atashobora kumufukamira benshi ngaho baramufukamiye. Hariho idayimoni y'ubusambanyi yakuboshe uri mu ishengero waratuye Yesu ukaba umusambana urafukamiye iyo dayimoni y'ubusambanyi. Nimba uri masturbation byaranze ube hari abagwaye na masturbation kwisambanya bakabigwaya navyo bakaririra Imana n'abandi bavuga ati ntakundi mubiri n'umubiri warabufukamye. Hari aboshwe n'ukubesha babesha akantu kose no kukazi bw'irubeho uhembwe tuza kubesha. Nuvuga yuko urafukamiye Satani. Kuko umufukamiye bw'irire uronke ikintu. Numufukamira kubera ikintu ushaka. Sivyo? Rero ikintu cyose hariho kugwanya icyaha kikwizingira ko ukanka. Ukaririra Imana, ukazana ijambo ry'Imana, ukazana n'abakozi b'Imana bagufashe, ugatakamba. Uwo muntu nafukamye. Ari mu ntege nkamuga nafukamye kandi Imana izomutabara. Ariko ari wundi abitagiyemo. Ari muri ivyo yumvire urashobora kuri kuririmba muri korale uri mu busambanyi ntacyo bikubwira. Uravuga ubutumwa hari abakozi b'Imana bamaze hakaba intaye ko bamaze umwaka basambanya abakobwa n'abagore bo mu ishengero bavuga ubutumwa. Abonye bamaze mu gihe cyose bafukamiye Satani. Cyo gituma rero Yesu ibiri byose rihangana ariko ageze gufukama urarenze. Ugeze ahantu urenza. Kumbwira ngo simbe no vyumva. Kumbwira ngo mpindure ibuye no vyumva. Ariko jewe hari nana bibaza ko Satani tombarira. Cyamuna nimba yarabwiye Yesu. Niki atokubwira. Orinde atokubwira yabwiye Yesu. Amen. Ntibishoboka. Jewe handitswe ngo
Nivyo ngo Yesu senga Imana yanje gusa jewe sishaka gusenga wowe. Handitswe ngo tu adoreras, uzohimbaza, uzopfukamira Imana imwe gusa. Tuma ndi mu aeroport kenshi muri n'aba francophone benshi bambonye kintu cyambere cyaje kuvukama nkanigana nkamuhagurutsa. Kaza kufukamira kandi gasanga ni mico iwabo mu iglesia yabo barapfukamira aba pastori bakabivuga ngo ni konoha. Navuze ni nana sishaka umuntu afukamira. Uzofukamira uhoraho wenyene nta wundi ufukamira. Haleluya. Aha rero yararengeje mugabo amaze kumubwira ngo mvako Satani akamwereka ko adashobora kumufukamira. Haci habi kigapiyo maze umugwanizi suramo kantu maze umugwanizi aramureka. Egeza ngaho aho kantu kamaze niko nashaka. Amukifaka ngo alors bitahura hari ahantu geza Satani agati ha ariko nahagira gutyo ntaheranwa aja muri kwe agacunga tu azunguruka tu siko gapiyo heze umurongo turaba. Maze umugwanizi aramureka kandi abamarayika baraza baramukorera. Alors muri Luka ne bavuga yuko yacarindira le moment favorable sivyo ntiyagiye ariko nkana haye gituma natoye Matayo hari ikintu ciza Matayo yavuze. Amen. Amaze kumureka gahunga haci habiki départ arrivé départ arrivé départ arrivé départ arrivé départ arrivé. Hashitiki hashi hazande hajande igihe bakora hana marayika bari he bari barindiriye gusa. Hari abamarayika barindiriye kugumuka barindiriye kugumuka bavuga ati niyanesha njya ninjira. Usiremo rero umurongo ukebuke pio 11 ukebuke bayumve neza. Maze umugwanizi aramureka kandi abamarayika baraza baramukorera. Bakoreye nde bari barindiriye iki? Abamarayika mikigoro banyunyana na Satani. Abamarayika barafata distance bakora en fonction y'amajambo ava mu kanwa kawe. Ivyo uvuga nimbuza amasezerano yawe ukatura amajambo y'ukuri amajambo avuye mu ijuru cyane cyane ukanka gufukama. Hari abantu bazi kwatura amajambo y'amasezerano sinzokena uhoraho n'umwami wanje sinzokena aco nzobura. Amen. Mishago yiwe narakize ariko bagoma bafukamye mu byaha. Amen. Amarayika rebaza ni wamara kwa gufukama. Haleluya. Ukatura amajambo y'Imana. Alors le diable le resa. Chambere. Yo Satani afashe distance. Ubwo nyene et voici. Alléluia. Kina bagute. Maze umugwanizi aramureka kandi vuguti kandi yo kandi yaje kubera iki? Kwera Satani yavuye rero amarayika bashagira gute? Bachaza kumukorera. Hébreu 1:14 hari amarayika bakorera abana b'Imana. Yo ni sezerano dufise mu sezerano rishasha. Hari les anges qui nous servent. Hari ufise mu gifaransa gisoma mu nyene twayiteguye. Hébreu 1:14 ndayifise hafi. Wise gono mu kirundi wise hafi isoma. Hébreu 1 verset 14. Au service de Dieu. On demande les esprits. Les anges. Des esprits au service de Dieu. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Mkirundo yifise.
sobanura maze abamarayika bose mbega abamarayika bose si mpwemu ziyikorera zitumwa gukora igikorwa amen kubw'abazoragwa agakiza. donc ni isezerano abamarayika bari ngaho ariko igihe uri bana na satani ntibishoboka banza umwirukane ahave bashobora kwinjira. Haleluya. Hari mirongo ngenda bahe imyambi mikeya ndi bashaka imyambi yo kurasa ngenda bahe imyambi y'ubwoko bune ku ngwara yariyo yose. Abafite amakaye nimwandike Ezayi 53:4 Yesaya 53 murongo wa 4 ivuga yuko mu mishegu ya Yesu twarakize mu ngwara zose no kubingumba. Uyu murongo uyu mwami urafasha. Satani amubwira uti naho ngwaye naho kwa muganga byo gusizokira nata mwana ndaronka myaka 10 irenga ndazi yuko mu mishego ya Yesu naronse gukira. Abantu bafite ubwoba kwera kuba menase. Zaburi 91 murongo wa 4 shoko 5 Psalm 91 4-5 mwanditse yerekana yuko azodufuka n'amababa azo kujya inkokokazi igira utuswitwaye nuzotinya ubwoba le terreur de la nuit verset 5 turashaka verset 5 nga nuzotinyisha somo 5 Ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mu ijoro cyangwa umwami urashwe ku murango. Aya n'amajambo uri mu bwoba uzofusura uvuga aya majambo 4-5 iyo ni mwami ukomeye abantu baboshwe n'icyaha cyakwizingiyeko byaranse hari ibyaha udashobora kuvuga kwe isoni bo gutwenga abantu igihe cyose usenga uzufore uyu mwami. Roma 6:6 ushobora kwindwi Romains 6:7 kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira umubiri w'icyaha uhinduka ubusa nitwame tujakariye icyaha kuko wapfuye abatsindanishirijwe icyaha. Ukuva yuko icyo cyaha urakibwira ko atabushobozi gifise kuri wowe nawe ukeye ubona gumugwa mu cyaha uravyanka ugahagarara. Abantu bisonzesha kwera babohoke ku cyaha kanaka muzokwisonzesha muvuga amajambo. Uno mwami azogira igihe Satani agahunga ukabohoka kuko igihe Imana bivuga yashaka kutubohora. Amen. Hari umurongo ashaka gutaha kuba abaselibateri endurci. Namushaka tubireke base. Endurci bavuga ahanye nkarira cyane abagabo abagore sindabakarira abakobwa sindabakarira sivyo mbwa abakobwa ashaka kubereka ngene mukwiye gusenga namwebwe. Imana ishimwe. Abo twari kumwe muri kwita ya menabwiye ngene mukwiye gusenga muzora iyo nyigisho kuri YouTube. Amen. Urondera umugambi w'Imana amakritero ushira hanze yose wanzushe ku ruhande urondera ibihimbara Imana sivyo. Proverbe 18 ku migani 18:22 Proverbe 18 verset 22 uronse umugore abaronse ikintu ciza kandi abaronse ingabire kuhoraho. Ingabire ivuye kuri nde? Uyu murongo ukora ku bahungu n'abakobwa sivyo. Umuhungu avuga ati Imana ndashaka iyo ngabire nziza ivuye kuri wewe kuko ndi umwana wawe. Amen. Ingabire nziza si yanzo ushaka si bwa burebure si amataye ingabire ni ikimana yo yinibona kijanye nawe bijanye n'umuhamagaro wawe n'ubuzima bwawe bwose. Iyo ngabire rero iri ahantu kekepa iyo kurayivuga bamarayika bashaka gukorera bakazorondera umuntu. Haleluya. Nguronse umugore aronse iki kandi iyo ngabire gavuga sikindi iyo ngabire n'umugore n'uyo yicaye hamwe handi yawe. Rero uri umukobwa uhagara kuri uyu murongo ukavuga ati Mana iri jambo ndaryemera kuko jewe Mademoiselle X ndi ingabire nziza kuri Monsieur Y. Hariho umugabo yachanganikiwe kubera ari kibambazi umwansi yubaga hagati yayo. Amen. Harabasoma igitabo canje ngaha navuze ngene
umugore wanje yaraza kunshorera ntamuzi akaja kuri ordinateur nanje ndi nyuma hari ikibambazi hagati yacu ntazi ko umugore wanje ari nyuma yanje ariko igihe kigeze nasenga ndavuga nti hari umuntu wateguye kumbe sanga umuntu yaramvuye inyuma ageze muri Canada ariko abamarayika barafatiye yihuta baramukogota baramuzana kuko iyo ageze mu isezerano abamarayika nta limite bagira. Haleluya. Ko biryoshe hageze ndaheza gito. Okay, umurongo wa nyuma Yohana wa mbere 5 umurongo 14. Jean 5 verset 14. Kandi ubu nibwo bushizi bw'ubwoba dufise kuri yo. Nuko iyo dusabye ikintu cyose gihwanye n'ivyo igomba itwumva. Kandi geza ngaho suramo 14 gusa. Kandi ubu nibwo bushizi bw'ubwoba dufise kuri yo. Geza ngaho ubushizi bw'ubwoba mu Gifaransa bavuze assurance. Abantu benshi basenga ata assurance batemezwa ko basenga muri tombora, amasengesha tombora gucacisha siko bavuga urayo ko bicamwo bidacayemo nta kundi ariko genutse wemezwa udakekeranya. La foi c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Uremezwa urumva yuko kugira ibigire kwemezwa niwemezwe no kwifuza. Mwavyumvise? Niwemezwe na gu yawe. Niwemezwe na preference yawe. Wemezwa ni iki? Verset 15. Turaki kwemeza. Kandi ko tuzi yuko yumva ico dusabye cyose. Bitume imbere ku sura 14. Wemezwa ko iyo usabye ikintu cyose gihwanye igira gute? Mwavyumvise? Iyo usabye ibintu bihwanye n'ivyo iragira gute? Ikuva kubera iki? Ko nabasabye. Ko nasabye ibyo ushatse. Ko nasabye bimeze gute? Ivyo yonyene ishaka, ivyo nyene yagize gute? Yateguye ryari utaravuka. Haleluya. Rero niwasaba ivyo yamaze gutegura bijanye n'amasezerano uzi cyangwa utazi. Ishobora kuba amasezerano muri Bibiliya, ishobora kuba amasezerano wewe ufise giti cyawe. Haleluya. Rero niwasaba ibihwanye n'ivyo aho rero vuga ataho rero utugire ubushizi bw'ubwoba ukemezwa muri wewe ko ikumva. Amen. Mu Gifaransa bavuga ngo nous écoute, iratwumviriza. Mwe majambo niwasaba ukisonzesha iminsi 21 uri kusaba ibintu bitajanye na programme yayo bigira gute? Sinayivuze. Irakumva muga ni kumviri. Mwe majambo ukora tumwa. Vuga cyane ukora tumwa. Verset 15. Kandi ko tuzi yuko yumva ico dusavye cyose. Aha rero ni wari umutego. Apana cyose. 15 nushobora kuyisoma utasomye gato. Nushobora kuri 15 utasomye 14. Kuko iye 15 ni conclusion ya 14. Donc ico umba wamaze kwemezwa muri wewe kumviriza kuko gusaba ibintu bihwanye n'ivyo ishaka cyangwa igomba. Rero 15 kandi ko tuzi yuko yumva ico dusabye cyose. Aho rero gezaho 15 ni conclusion n'umuntu yamaze kutahura ko Imana ikora mumviriza kuko ibyo akora asaba bihwanye. Iyo ngwara birahwanye n'umugombe bw'Imana ko ukira. Iyo uwo mugabo birahwanye n'ubushake bw'Imana ko umuronka. Ico cyaha birahwanye n'ubushake bw'Imana ko bohoka. Nta gukekanya guhari. Bitumenyesha iki rero?
kandi ko tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose bitumenyesha yuko duhawe ivyo tuyisabye. Ntibivuga kuzohabwa. Aha niho ndangirije. Nuzohabwa. Wahawe. Urasenga ko ibyo wahawe bishika bikagaragara, bikava mu isi itagaragara. Waronse inzozi, waronse vision, waronse ubuhanuzi, waronse ijambo ry'ubwenge, ariko ntibigaragara kuko biracyari ahantu ho mu ijuru, dans les lieux célestes. Ariko iryo jambo ugiye umwami ugiye gutera Satani, haleluya, ari niyo masengesho yo kwinginga. Jewe kuma ariko ndasenga no kwinginga namuga nti ça ce n'est pas ta volonté, subushake bwawe, subugome bwawe, ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ta volonté. Urabizi neza nukeneye kwaza ko ari bugombe cyangwa atari bugombe, urabizi ko atari bugombe. Rero uragumuka na Satani akamubwira ati nta droit ufise yo kuntwara umwana, nta droit ufise kuntwara umuvyeyi, nta droit ufise kuntwara umugore wanje, kubera narabihawe. Narabihawe. Rero ivyo byose bishoboka ngo nabizi bwa mbere ari uko umuntu yakiriye Yesu Kristo. Wakiriye Yesu umwami n'umukiza, urashobora gusaba amasezerano. Amasezerano ari muri Bibiliya yose, ndavuze ni yose, vuga uti yose, ahagaze ku bana b'Imana, abizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Amen. Haleluya. Haisho mwize. Ndashaka na abagumutsi beza. Abagumutsi beza bari he? Haleluya. Ndiho abahe umugisha.